burya bavuga ngo abakobwa ngo mukunda iki nanje ndakunda kwibaza abahungu mukunda iki cyangwa abashinga ntaye mukunda iki parce que urashobora kubuhabwa buri kintu carisho cyose ufatwa neza ubwirwa amajambo yariyo yose ariko hawari dhiki. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Nizere ko mwiriwe neza, nizere ko mwavyutse neza bitewe naho muherereye. Surtout kubera ko uyu munsi guys nabazaniye emission shasha itesa. Ewana, ifo ko muyiraba muri benshi. Emission si yindi emission na décidé kuyita SPlLL THE TEA. SPlLL THE TEA gisigura iki ni expression mu congereza isigura no bivuga gute ndabuzikunda bivuga mais bon ni kuvuga amakuru ashushe urusaku dutera ama blague tusa niyo mpamvu ubona umuvite wacu twamusanze muri sano ko n'ahandi bavugirwa urusaku ko atari muri sano. So umuvite wacu suwundi ni Belle Nice. Belle Nice ko atamuzi ni artiste, une influenceuse, c'est une mère d'un petit garçon, c'est aussi une entrepreneuse. So ekatumuhikaze hamatuce tubandanye. Belle, ça va? Ça va. Umeze neza? Yego nawe. Umeze neza. Deja kanda kubwira ikintu cambere. Okay. Nakikubwiye tugihura ngenda gisubiyeho kuri kamera usa neza. Usa neza ufite po nziza. Mama we nanagahere nanagatashe. Abavuta wisiga aratesa. Bon, arasanzwe nk'abandi tu. Yeah, sitavyibaze. Okay, donc émission tugiye tuyitangure, émission tuzakuvugamwe ibikishaka ndakubwire n'aba kubadukurikirana ndabibabwire kugira mu bikurikiranire hafi ntihagire baza kugenda interview tarahera mugumane nanje kubira muraza kuryoherwa sana. So interview irimwo ama parti atatu cankane turatangura kuri parti ya mbere ari parti tuvuga ibintu bijanye n'umuziki, ibintu bijanye n'akazi akora tusa. Parti ya kabiri turaza kuvuga parti ijanye n'urukundo ivyarimo ubu si elle est célibataire ou pas turaza kubimenya. Ama parti ya gatatu turaza kuvuga atubwira ibintu yikunda ko atubwira ibintu akunda tumumenye de plus. Shaka ko uyu munsi Belle Nice avanga mumenye kurusha ko yiyizi atubwira urusaku rwinshi. Donc on va commencer par la première question. Première question ni Belle Nice tukuzi nk'umunyamuziki. Twatanguye kumenya nk'umunyamuziki uragenda urakura uraba umu influenceuse uraba umu businesswoman muga tukaba tubona yuko kuva aho batanguriye gukora umuziki gushika uyu munsi turana ko wagiye uragabanya ibikorwa ubya usohora indirimbo hariho écart nini cyane y'igihe ya mbere wayisohoreye. Nashaka ndakubaza ati biva kuki kweri ko ruteba gusohora indirimbo shasha kweki tutakikubona cyane muri entertainment cyane n'ivy'umuziki? Ngaho ndibaza yuko premièrement umuntu wa mbere yovyishura n'umuntu ajejwe management yiwanje. Kiri cyambere hama ikindi kintu naco ntituba twicaye tuko turakora peut-être umuntu hari wese afise uko atwara ibintu umuntu hari wese afise uko managing akazi kiwe. So hari abavuga bati kundu ndasohora why not kukwezi ndasohora why not ariko buriya sinovuga ngo ego gusohora cyane cyangwa ngo ivyo nivyo wanje kumenya mbandi mu bindi bintu bindi babifatiriye ego pardon ça mbandi mu kazi as soon as possible muzobona igituma naringize. Nkuko mubibona turi muri salon twamusanze muri salon kagira ka massage ego ni muri Latonya abantu batahazi ni muri nagira mvuga ibitari ivyo ni muri Ruska Plaza. Voilà. So guys nkuko nari nabibabwiye turi muri salon ni kwa Latonya muri Ruska Plaza murabibona arimo arikaragira ama massage nimuze gutangara mubona umuntu aza kumwitaho. Reka tubandanye n'ama question yacu. Wari wavuze ngo ico kibazo twokibaza management yawe ariko nacishuye ego wacishuye muganci nibuka hari amajambo agenda hari udukommentaire usanga twavuzwe kuri Facebook canke he ukavuga ati management yawe kubera iki itakumeta en avant kuko ndibaza uri muri management ya Empire Avenue ugasanga abandi ba artiste par exemple Satbinonye nari muri Empire ni nawe ayigize arakora cyane kurusha mwega ba artiste. Est-ce que tu ne crois pas yuko no kivuga gute tu ne crois pas yuko
bikwampesha kunyarutsa kuruta uko uba wagiye gukorera mu yindi management aho kuvanga urukundo na sivuze ko akundana déjà nabyo turamenya ko kuvanga urukundo gusa c'est le père de son enfance bien sûr donc kuvanga urukundo avec akazi nibibaza yuko biriko birakwampesha kugera kure gukora kenshi kuvuga ati nzokora igihe nshakiye ni muhira ko nabivuze biragaruka hahandi kuvuga ngo umuntu wese afite ukuntu managinga business yiwe. So je pense que mu kazi twebwe nta rukundo ruba rurimo ndabona nka bakambona nka Belle Nice hama après ça nkamubona nka Karume Abubakar cyangwa papa Leila cyangwa papa Karim cyangwa papa Lia numva donc ni ibintu bitandukanye. So iyo ubyishizemo cyane ugafata inkundo ukadishira mu kazi akazi karafa kandi mubwirizwa gukora mwese kugira mushobore kubaka empire yanyu. Ok, jewe deuxième question yanje niye Belle Nice guys namwe murabizi Belle Nice twaramubona tu jouais trop avec le public urumva tu jouais trop avec les réseaux ukuvuga wara postinga uri kuragira utu video kuri TikTok ukagira amashooting ateza non c'est pas comme avant ubu ni waragabanutse ni shooting ni bya bindi nyene bigaruka kuri hahandi nyene. So ibintu byose n'umwanya wabyo suko nafise abamfotora Elwa wanje ari hajya Elwa fotora neza by the way Elwa fotora neza cyane. So Elwa wanje ari hajya bon ntaco mbuze vraiment ntaco mbuze na kimwe ahubwo ni novuga yuko ni programme yuwanje vuba murabona igituma. Okay, let's hope yuko ico gituma kizoza gishushe of course nta musi nomwe ndabahigiwaze je ndakubwiza ukuri ndakurindiranye gishika kinini kubera ukuntu duha ibintu utevye tuba tugukumbuye kandi zuragabanya ivyo bintu kameme. Bon on verra. Ok, question yanje ya gatatu nshaka utubwire ubwire n'abafana bawe ubwire n'ababone ba Yagate TV ni ryari two kwitega igikorwa cyawe gishasha tuzokwitega iki soon as possible. Mwitege the bombo clad song, the bang song, indi video she of course nzosora n'amakolabo n'abandi benshi cyane abagenzi banje. So it's gonna be fire. It's gonna be fire, bro. It's gonna be fire. Okay. Eko, by the way, game yaryoshe. Cyane gose. Game sigaye iryoshe irimo abantu baje abamome bahagurutse. Nico twashaka by the way. Nico twashaka biraryoshe tellement beaucoup. Kandi bigume gutyo tugume turi dufise ingoga yo kuvuga turiko duhiganwa ariko mukuri no mu rukundo no mu mahoro ntihabe mu jalousie abaye mu jalousie basi. Et puis ivyo bintu hano ukuntu abakobwa baduhagurukiye muri musique mu Burundi biratesa kandi ndibaza bica bitanga courage no ku bandi bantu bashaka kwinjira mu muziki cyane bari babusanzwe mu cyatwatirika rero bunanje nkuri cyane ufise indoto yo kuyikora. Voilà. Quatrième question yiwanje ni question ijanye na business yawe warigeze kutwereka yuko ukora ubufugubuyi. Yego ukora ubufugubuyi uratwereka ko urabugurisha ukabugira n'amapublicité muga ça fait longtemps tutabona amapublicité ijya business yawe. Igituma hari ibintu ndiko ndarondera bijanye navyo ari byo nabaye empêcher gatonyi ariko anatonda why not buri kintu cyose kivyara ikindi. Uyu munsi mwamenye ubuye ejo muzobona nuguriye n'ikindi sivyo. So uwibuzomenyekana neza umuntu ashoboye kubugirira lancement officiel tumaze kuronka ivyangombwa byaje bikwiye ariko abamaze kubugura abamaze kubunywa barabuzi n'uburi buryoshe cyane ubwiza porridge. Kubera iki ubuye? Kubera ari ikintu ifungurwa irasohoka cyane inda igumishaka gufungura buri kanya saa sita wariye ariko mu ijoro aza gukenera gufungura kandi nuko nyene no kubana and we nabwo si kuvuga ngo nabana gusa babunyo ya paditu n'abantu bose abavyeyi abakuze abakora sport surtout iki Okay guys turahejeje n'ama question yerekeranye akazi ka Belle Nice yerekeranye imiziki urargiye ubuge tugiye mu rusaku
ubu tugiye mu rusaku abantu bagunye ngaha anye n'umuzaku wa Greta tugiye mu rusaku tugiye tuje kuri côté amour ya Belle Nice. Est-ce que déjà imbere na mbere Belle ni célibataire canke ari en couple? Non, 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 je suis pas célibataire. None ko yuko ukunda kuducanganya. Urazi yuko umuntu araba amasitatu yawe cyangwa araba amahezo yawe ari umuntu araba ibintu yegereza umutima. That's why I need to influences. You know, ikintu cyose nshira kuri statut nuko mbashaka ko bakibona. Yego. Ibyo tutashatse ko babona turabinyegeza. So rero ibyo mubona byose ari hanze y'ama statut ari live, mubonye umuntu live ukamubona ariko arakora ikintu menya yuko yashatse kugikora kugira mumubone. Nta kintu cyose kiza par hasard gutyo ntibazobabeshe. So niba nandika ugasanga uyu munsi nanse ugasanga ndi broken. So ndi broken. So umuntu wese aracaza kumubaza wabaye iki nigiki wagize iki kibazo yakwa tu vois. So kinambwiye no ça va parce que hari abantu benshi bari broken muri uwo mwanya ko araba statut wanje kandi ari umuntu higeze kumbwira nabonye muri commentaire birankoraho arambwira nararyohewe Berge nakumenye umunsi umwe kwera ijambo rimwe ryonyene wanditse kuri réseaux sociaux ryaramfashije. I was like nirihe jambo ati nirihe jambo ko je niyandikira twinshi nirihe jambo parce que je kuri surtout Facebook iraryoshe cyane muri kino gihugu iranesa. So iyo mbonye amakomantere yose aza akubwira wow uratesa bimeze gutya nturonka ya makomantere warushaka mesha shira kwa kantu gatonto haca haza uwa mbere nguraba ko nako ego ni aho murahaze sha barakwitukira après ça haca haza abandi bantu bagukunda bakaca bakuvugira rero ako kadeba je niko mbashaka kuri réseaux sociaux zanje. That's why nkunda kubacanga ituzobacanga nyene ewana nukuruzo dutanga jewe urazi gitsonda bikubwiye guys jewe umukobwa nabonye amastatut yiwe ndabona ukuntu bamusohokanye kuri Saint Valentin ndabona ukuntu yaryohewe bukeye murandushiriye ko ama memes atajanye n'ivyo yararimwe urusando ugati none aka kanya bashwanye bimeze gute peut-être ko ari abashwanye baraye bahebanye kuri Saint Valentin peut-être ko ari abagize ibibazo kuri urya munsi ya hari amajambo amusanga atabara abajewe ahanini kenshi abakunda kuri amastatut nukuri n'abantu benshi cyane bandabira statut. So abantu bose muri abastatut yiwanje canke amastatut nshirako canke ibintu nandika ni mutegezo kumenya yuko ni vya bindi byo kwitwa umu influenceuse. So ni handi utegezo kwandika buri kintu cyose kiriko kiraba no mu bundi buzima bw'abandi apana iwawe gusa. Okay, katuje kuri question rero ya mbere muri amour namaze kumubaza nimba ari célibataire canke ari en couple atubwiye ko ari en couple kandi je sishaka kuri ndamubaza ngo usohokana nande ko nta numwe atabizi ku batabizi naho Belle Nice asohokana na Satbi icaba mari Satbi umustar wacu Satbi nasohokana na Belle. Urumva donc je kibazo ca mbere shaka kubaza ubijera gute kusohokana n'umustar déjà nawe we déjà uri umustar uri artiste est-ce que ujera gute kubusohokana n'umuntu azwi umuntu ari convoité par des filles umuntu baguma bandikira ama message bakoga umuntu mu active video abari kumwe n'abakobwa batesa batamba ibintu by'ibisazi wowe ibyo bintu bije hagute est-ce que uramushira ko ama limite kamubwira ati ewana jewe ujya mukobwa ntavyo kumukora ku bisusu canke iki cyangwa kamubwira ati abafana bawe utegerezwa kubavugisha uku sinshaka ibintu by'ibimenyerano bigenda gute ubije hagute ivyo bintu byose. Bon, mvugishije ukuri avant byarangora. Yes, avant byarangora nkagira ibintu by'ubujalousie quoi. Mais rero mu nyuma nzambwiye haba jalousie shobora kugira abagenzi b'abakobwa shobora kugira iki. I was like okay moi sinandi ndashobora kugira none abagenzi b'abahungu. You know you are a star and I'm a star too. So turashobora kugira basi ivyo bintu nanje nkabikora yumvise ndakufasha ndakuwa you know but uko iminsi yagenda niko nagenda ndiga
ko umugabo udashaka umucunga umugabo ntushaka umucunga suko ari umustar suko ari umustar gusa buriya umugabo abazi wakunda abazi wakunda abandi naho hariho akadocumentary nabonye ego sindabifiseho 100% ngo ndavyemeranya navyo ariko sometimes naragatahuye gato nariko ndaraba umutama w'umuzungu yariko aravuga yuko ngo abagabo igituma baja hanze donc abagabo bagenda hanze kugira bamenye agaciro k'umugore bafise mu nzu tu vois ico kintu maze kukiraba ndavuga I was like surely okay so natwe abagore turashaka kumenya basi agaciro k'umugabo wacu tubaze kuja hanze no donc ariko rero d'une part ndiko ndavyiyumvira nkavuga nti canke nibyo ariko handi naho nkaca mvuga nti canke natwe okay none yagiye hanze kuraba umugabo canke yagiye hanze kuraba umugore nkanje so that's the question rero iciza ngaho iciza ati none nanje gute kubera ntagenda guhura hanze n'abagabo bagenzi biwe agenda kurondera abakobwa bameze nka wewe so why nanje ico kibazo kujya bavuga ngo abakobwa ngo mukunda iki nanje ndakunda kwibaza abahungu mukunda iki canke abashinga ntaye mukunda iki parce urashobora kubuhabwa buri kintu cyarisho cyose ufatwa neza ubwirwa amajambo yariyo yose ariko hawaridhiki ni Imana yabaremanye yatama quelconque yayindi suko baba bagiye hanze ni kwera bakunze uriya muntu kandi ngaho cya tugaruka kuri how uyu muntu ego arakurondeye umugabo sawa umugabo arakurondeye wowe nawe umukobwa arondeye donc vyifashemo gute premier murabizi yuko afise umuntu afise umuntu so ngaho ikibazo kica kiza kuri twebwe abakobwa twitwara gute imbere y'abantu baturondera bari marié peut-être canke bari en couple sivyo canke abatipe bari en couple so twebwe kwitwara gute kuri bo ico nico kibazo gihari ico kica kigaruka ku bakobwa parce que nta muntu bafashe ku nguvu no one so ngaho rero kica kigaruka ku bakobwa abakobwa twitwara gute imbere y'abo batipe umutipe aja ku muntu amworoheye umworoheye umutipe araza vraiment kandi arakwereka ko muri uwo mwanya you are the queen urumva tu es une reine w'umutima wiwe muri uwo mwanya yakubwira ati umva ndiko ndakwiyumvira ntibimva mu mutwe you know kandi rero muri uwo mwanya ariko ndiko ndishura aza donc moi je m'en fiche vraiment je m'en fiche yugo ashobora ngo kuba aja hariya canke hariya donc igikuru ni comment ushobora kwitwara imbere y'umugabo wawe mwitware ko neza ba umufasoni akeneye ko uba hanyuma bisigaye ubirabisha amaso parce que nasanze ntushobora guhindura umuntu atariwe ahisemo guhinduka so mureke umaze kubimubonamo ukamubwira rimwe kabiri ukabona biguma bibandanya mwihoze bamahoro wewe bagusa ico we ashaka kweri ikintu cambere nasanze umugabo akenera amahoro ico nico cambere amahoro na respect so ivyo bintu bibiri amaze kubironka nukuri donc amaze kuronka ivyo bintu bibiri nyuma yavyo nukuba witwara neza niyashaka by'ukuri si agukunda by'ukuri azokumva yuko atampamvu nimwe yo kugenda kukuminimiza n'abandi atampamvu nimwe yo kugenda ku genre agushire hamwe n'abandi atampamvu nimwe yuko umubiri wiwe uri rare udashoboka kuronkwa n'abantu bari bo bose n'abakobwa bari bo bose nawe n'umukobwa nuko akamubera donc umugabo akabera umugabo we fidèle. Belle Nice uratubwiye yuko ubu waravyakiriye warabimenyereye kare vyarakugora kwakira warabimenyereye urazi ukuntu bijera itu donc tu considères ukuntu bijera no kwiha amahoro yeah ure tu considères yuko Belle c'est pas une fille jalouse
oya nufuha oya vraiment nta mwanya wabyo mfise umutima warawukomeje ukuri nta mwanya wabyo mfise désolé reka tune vraiment napoli kubera ya vraiment rimwe myinshi cyane so ahantu nza kuba ndi à l'aise so novuga yuko kuri jewe sindi jalouse vraiment bigeze ngaho je pense yuko nahiwe ho kwiyubaha nahiwe ho kubaha couple yiwe nahiwe ho kuha respect nanje nahiwanje ho kumwubaha nahiwanje ho guha respect couple yacu duguya ngurazi kubaka ukubona uri kuragira uje musazi kuri TikTok tuvuga ati musazi n'umugumu twebwe nyene twe twubaka by the way babandi usanga mengo n'abantu binyegeje ukuntu feza attention n'umuntu ahoze ego aha question ya kabiri ngira ndamumaze Belle ni question ikurikira Belle ameze gute muri relation yashavuye Est-ce que uri muri babandi bamena bagashwana bagakubita uri muri babandi baca bagenda bakamusiga uko cyo muri babandi wansiste ukavuga ati non on doit s'asseoir tubivugane ntabeshe vraiment hariho aho nshavura bikaba ngombwa yuko mpaguruka nkatsi imodoka yanje nkagenda yego kubera ntibibe birefu ntibibe birefu ntituje mu bintu birebire hariho n'ikindi gihe ndamubwira bibaho ntazima nzitakumanya amahembe ariko no kumenya gusa koma ushobora kuvyitwaramo ishavu ni ribi okay ikestion ya gatatu côté care ukuntu caringa ni gute kuri iyo kote umeze gute uri muri abakobwa je pense que yovyishura ndi muri abakobwa nyene uvuga ati umugabo wanje ifo yuko avuye muri studio ko mba namuteguriye indya nkamuteke. Est-ce que tu cuisines pour lui-même? Bien sûr que oui. Abamaze gufungura imfungwa zanje barabizi. Mwanamke jiko. Nimubone guta wangu namutekera amakambwira honye niyo natetse ntamweretse ko ari je natetse. Yego. Uza wumva mbwengo izijya kumengo ziratandukanye. Kuboko k'umugore kwa gukenewe mu mfungurwa z'umushinga nahe bien sûr. Iyo mumaze kubana ko ariko nturabana. Donc côté Kea katwigaruke Kea vraiment jewe ndi umuntu ari très romantique cyane kandi iyo nihaye umuntu ndamwiha 100%. OK. Basho ndibaza ko iyo question mwabaye satisfait na réponse. Question ikurikira ni OK. Journée yawe iyo wirigwanye na Satpi. Ibimeze gute? Arakunda gukora cyane kenshi bari muri studio kenshi bari karakora strategy nanje nkaba ndi muri studio mais turakunda gutwenga cyane surtout ndakunda kumusubiramo sana nico kintu mutwenga ndamusubiramo sana ibintu byinshi cyane ku buryo ubunye usanga wariko rambwira surtout abagenzi biyo bakambwira ngo urabizi yuko usigaye ugira ibintu nk'ibya Satpi ukiho twuva tanguye kuvuga nkawe ariko turi kumwe turatwe ni nkuru ni just aba best friend abana gukina genre tiri babandire rumengo turabakaca ukuntu turabakaca nta bintu byinshi byo bitubuza amahoro tuyikenereye ni just inkuru gutwenga Netflix cyangwa nawe ugasanga tugerere sana uyu munsi turisha amaboko yego genre ibintu nk'ibyo utuntu duto nitwo dusigara mu mutwe w'umuntu yego ikibazo cya nyuma kuri kote amour turabizi nta zibana zitakumanya amahembe nk'uko babivuze abantu bakundana barashwana umuntu adashwa niba mudashwana mukundana sinzi ikibazo gihari oya nimukundana ndiko murabeshanye donc question yanje yari iyo mwashwanye qui fait le premier pas? Ahanini niwe urazi ko utobimuha ntabyo womuha wogira ngo ewa n'umugumutsi umwe wa mbere
urumva niko iyi branding yego niko iyi branding ariko acashisha bugufi yo niko iyi branding ariko sikwari si umuntu w'umugumutsi ni umuntu aciye bugufi bikuba muzi kuba mwegereye barabizi umuntu aciye bugufi ariko akaze hama kunivyo nubundi ko ndavuga byinshi yego bagomba wagira uduhu biruta urusaku ok guys j'espère yuko côté amour on est bon ndibaza ko ibikenewe kumenya mwabimenye quand même tuje kuri côté personnel kugira twaprene kumenya Belle Nice c'est qui Belle Nice akunda iki bafana biwe mwaprene kumumenya kuko nabonye ni benshi hari abakobwa twahuye hanze yinjiye bamurangije Belle turagukunda yitoje vuga ati ok donc nuko bimeze kuba umustar ok so biraryoshe biranabishe sometimes ego hari igihe usanga utari muri mode yo kuvugisha umuntu ugacubona umufana araje vraiment simurambura mode miss yose na mana vibes haka invitation naronse karaho kantwengeje nakakweretse ego kantwengeje banditse ngo for you Belle Nice vibes wow I was like okay barabizi comme c'est vibes zinakantu gashasha Belle Nice vibes ni keza by the way thank you a lot nta bintu byinshi tunavuga gusa birabishe sometimes hari igihe usanga uri mu ngorane kekonka ugasanga umuntu honyine ndanka nk'umuntu ashobora kuvuga ngo ndashaka kuba nka Belle Nice kubera iki you have to be you utegerezwa kuba wewe wewe Belle Nice ntuzi uko nabayeho ntuzi amatesa arimwo ntuzi umunezero arimo amaporcentage yabyo ntuzi how ntuzi what it takes to be you to be Belle Nice you know ndaguhaye Belle Nice bwanje ntabwo woshobora donc nibyo wanje it's me so you have to be you have to work hard to be you. Yeah. Ok. Donc ma première question kuri côté personnel ni Belle imbere yo kuryama ukora iki? Ndaraba film. Ndabikunda cyane. Bon ndakunda kurara nonza amazi ashushe by the way. Niyo mpamvu ufite akabiri. Mana kabiri. Je wanda karamuza ati est-ce twebwe twafuye iki n'umubiri ufite akabiri gatesa je nguma ndabikubwira ngira wabihaze merci Belle akora iki imbere yo kuryama Belle aroga amagaca nisiga na pomade zose mu maso et puis mpejeje cyane anini canja ku telefone kara mtandao bigezehe bariko bavuga iki vyashushe gute yego habuze iki kuri mitandao you know n'umunsi umwe narigeze kubona kuri Twitter umuntu ataginze ngo vraiment duhindurire vraiment ngo bon yamutaginze avuga duhindurire amakuru utuzanire amafoto yawe ahindura amakuru turiko turumva I was like hey kumbe murabona kumbe rabaryohera so ndiko ndimvira utuntu tudu content ya mbere kwanza ni mubona nambaye gute voilà urazi ko nizere yuko bagufasha Vincent ukuntu wambaye baraza kuyamfata yego nizere ko baza kuyerekana yeah. Ok, deuxième question ni iyi Belle n'umuntu yankiki ugakunda iki premièrement sinkunda umuntu ambesha nubwo nanje bishika nkabesha ya ariko kenshi usanga nireze kenshi usanga nireze usanga nabwiye bana pardon vraiment yego niri kudanganya pardon ariko à part de ça ndakunda amahoro ndakunda nanje uyampa kuko ntawe ndayabuza utayambujije cyo cyambere parce que ndi umuntu mwiza ndi gentil utancokoje you know yeah kuvuga ngo mumucokoje oya vraiment ndi umuntu agendana n'ishavu cyane gose directement n'ishavu ndi umuntu ahoze iyo nshavuye surtout chandirimbo uca nchandirimbo
ucuririmba iyo ushavuye ego Bica bihera. nshira mu ndirimbo nkiririmbira genre nkibuka karaoke nkagira iki soit naho nkagenda nkicara ahantu quelque part nkanywa yego ariko sinywa bya bindi byo kuvuga ngo kwiyahuza inzoga non pas du tout parce que c'est une solution ya ariko hari ibintu bimwe bimwe tu umuntu agenda yanka canka akunda ariko sinobiheza vyose gusa ahanini ndakunda amahoro vraiment ndakunda umuntu anyubaha kubera nanje ndubaha nta muntu uzokumva uje ngo twagirane ibintu by'amabifu ngo ibintu ngo twikura agashamba imbere y'abantu paditu tuzofuma tugakurana ahantu hiyerereye ego kabisaho tuzovra je nabibonye hari umuntu yigeze gushaka kukwambika ibara ku bintu ntarenze kwinjiramwo ndambona ukuntu bamwishuye ndavuga sa belle utwo tuntu twonyene waronse tuhumubwira batesheje yo ari jewe En fait, on répond les imbéciles par le silence. Guys, tuko turagerageza kwishura TikTok, ndamaze TikTok kugira ngo ikiganiro nikize kubarambira. Igume kiryoshe. Aha, ikibazo ca gatatu nshaka kukubaza. Est-ce que niyihe verset biblique ugenderako mu buzima canke ukunda? Bose novuga ngo bya bindi uvuga ngo zaburi gwa na azi ndagutwaye muri birebire oya none nk'uwo sana ari njidiri nawe no sijenge adini ariko ariyo ni nyinshi cyane nyinshi ndasenga umwana w'umusenzi deja by the way kandi ntunzwe n'amasengesho y'umuvyeyi ntunzwe n'amasengesho nkora wambagije verse ngenderako ahubwo ngendera ku maverse yose uko bibiri yitwigisha vyinshi tellement beaucoup utobiheza byose ego nukuri ndayigenderamo cyane kandi iramfasha ego basha ngira ndamubaze question ya nyuma kandi ni question iri indesa muramba barira belle uragowe c'était quand la dernière fois wagize sex spill the tea tubwire urwo rusaku ubona sakute n'abantu jura ubona ari n'agahere fise ntako ukuntu uherera no comments no mana no comments okay abumva bumvise oya singeza okay no comments umugabo bumva bumvise ndi sûr reka tuje kuri kote ya nyuma basha by the way narimze ko ifise byinshi ifasha kwa okay byinshi ifasha sex voilà donc ni ikintu atari cyo kubura mu buzima si on comprend bien. C'est pas obligatoire. Ok, reka tuje kuri question kuri kote ya nyuma ariyo kote maman. Okay. Urubu maman w'umuhungu akiri muto. Quotidien yawe yarigeze ihinduka kuva ubereye umumama, kuva ubereye umuntu nyene uvuga ati je suis responsable d'une autre personne. Of course yes. Uraba umuntu ari responsable cyane. Uramenya ko ufite umwana iyo wasohotse uramenya yuko utaha. Para vyo nzogira prolongation byabe ngo after nta after zikiba you know. Nta after zikiba donc harimo responsabilité nyinshi cyane usanga umuntu abari karacamo kandi uko imyaka igenda iragenda niko usanga ibintu bigenda birahinduka. I was like umwana wanje kwanza kari ntiyavuga ntiyagorana ntiyagira iki ariko ubu nyarazi ukaza wumva aranicaye ko ku mutwe bamubwira nukuri kwa Mungu je umutwe wanje ugira uci nshimambwira ariko vraiment wowe wavyawe nande ukaza wumva mbwira ngo nawe I was like sa je nije namuvyaye so biraryoshe kuvyara n'umugisha umwana n'umugisha ahantu hari umwana ntanzara ahantu hari umwana habari sinzi amahoro yeah exactly kuko ndiko ndabivuga umengo ndamaze kuvyara uzovyara voilà nivyo nagira mvuge Imana iduhe
iyo kado uwo mugisha uzovyara cane. Yeah. Belle urakoze cane cane ku batamuzi Belle Nice namubabwiye ni artiste ni influenceuse ni mama ni umukopine w'umuntu mwavyumvise vyose kote amour mwumvise ukuntu ameze mwumvise ko ari umuntu akunda amahoro umuntu yubaha umugabo voyez vyose En tout cas bishitse naho nkakora ikosa ndasaba imbabazi. En tout cas umuntu ategeze arindira ngo iyi emission ihere yahumvye kubera ko urusaku rwari ruri muri interview ruratesa ruramara. Belle reka ndagushimire ko nawe witavye invitation yanje. Merci beaucoup nawe kuba mwamisemwo hama merci kandi donc bagirangira ka massage baita yego yagira ka massage bankorera inzara ka weekend karageze bon weekend baje kageze so thank you a lot. Thank you too. Merci. Hamasina ngoje nawe umeze neza. Yego umeze neza. Muri couple bimeze gute? Wana urukundo rugira runsaze. Rugira rugusaze vraiment. Rugira runsaze. Aka kantu ni gashasha. Wakabonye karabera intoki. By the way turabelle siho bashe abantu batabizi mubimenye ko nategereza kubivuga. Okay. Ni belle abastari. So rero uyu wenye bakaba baramukuye mu isoko. Yego navuye ku isoko bashe. Je bisigura ko nkiriko. Oya nawe wararivuye. So thank you guys. Merci beaucoup kudukurikirana. Nta bintu vyatwe twego turavuga ariko peut-être yuko hagize basina tubiri cya dutatu dushobora kubakorako. Yego. Hama gwaruka twijukire gukora cane tugira imirimo myinshi igihugu kiradukeneye ushaka kuririmba gira ingufu ushiremo ubikore kuko abaririmbyi umunsi baratunzwe no kuririmba n'akazi kabo so abantu benshi cyane gose nukuri novuga nti muve mu marigara va mu marigara hebo bagenzi babi batuma wiyumvira kugenda ikirori gusa umuntu yiyumvira uyu munsi gusa umuntu yiyumvira aujourd'hui gusa uwo siwe ni yiyumvira aujourd'hui wiyumvira toke ntonda dikirori uyu munsi ejo naho amayinite azova hehe canke ico gufungura kizova he so we have to think twice imbere yo gukora ibintu cyacu cyose. Voilà, c'est Belle Nice aka the baddest. Merci beaucoup Ben, merci beaucoup. Reka nanje nibutse ababone bacu kugira subscribe, mugira ama share, mugira ama j'aime, mugira ama commentaire, surtout ama commentaire basha. Je ndakunda ama commentaire yanyu. Mugire commentaire mutubwire n'umuntu mushaka ko dutumira muri SPlLL THE TEA ikurikira. Hamanyimba emission y'abaryohe navyo ne mu bitubwire kubera ça fait mal à personne kubwira umuntu ko ibintu vyari biri vyiza kandi naho nyine nivyababihiye nta kibazo vraiment ndwa zanyu clavier ni wanyu turakeneye izo commentaire parce que azofasha vraiment zidofasha domenya yuko twavuze ibintu bitabaho cyane bibaho voilà voilà. Merci beaucoup, bisous. À bientôt.